Hello Africa, kazi na karibu mu kiganiro Ndimo Stasa. Ikiganiro kigiye kugurondera impano shasha abana biyemera bazi kuririmba. Uwa mbere azotsindira miliyoni 5, uwa kabiri imiliyoni 2, uwa gatatu umuliyoni w'amarundi. Ni bande bazogirirwa n'amahigwe? Nawe urukura turaburi muhira urahawe kaze mu kiganiro ca mbere kigiye kukwereka uko bigiye kukurikirana bizoza biragenda. Kino kiganiro rero kizokiraca kuri Isaac TV YouTube channel, ariko kandi kuri televiziyo yawe muhira imisi yose, kuwa gatandatu, kuwa Mungu, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatandatu no kuwa Mungu ni kuri Buja TV. Kuwa gatandatu no kuwa Mungu ni saha 2 z'ijoro mpaka isaha 3 z'ijoro. Kino kiganiro ca mbere mutwemerere tujane mu nyubakwa za Gera Plaza hajya mu Kamenge, ari nabo bafatanya bikorwa bakomeye dufise Bandimo Company Limited mu mahiganwa ya Ndimo Stars. Tujane rero tumve ivyo bigishijwe, aho jury na komite yose muri rusange bagiriwe amahirwe yo kugenderwa n'umuhinyanyuzi rukokoma, n'umuhinyanyuzi mu bahinyanyuzi umukambwe Bochum Production. Benshi niko twamwita kera, aho yaje gukahiriza ubwenge no kwibutsa ibitari bike n'ugute bakwiye kwikomporta muri ano mahiganwa ya Ndimo Stars. Ano mahiganwa rero azobera mu bibanza bitandukanye, ariko umviriza uko kalendari ipanze. Wowe uri muhira rero ntutangwe, itariki 3 kuwa mbere tuzoba turiko turandika abantu hajya mu Rubirizi kwa General aruguru gato ya USA. Mu Rubirizi abahazi barahazi, ariko itariki 5 z'ukumunani tuzoba twishikiye mu Kanyosha hajya kwa Visi. Sivyo gusa rero, itariki 10, 11, 12, 13 na 14 niho Lydia, Isaac na Amiri Pro aribo ba judges bacu bazodufasha kuronka zino mpano. Bazoba bari hajya kuri Nueva Vista mu Kinama. Abahazi barahazi, abazoba bariyandikishije bose bazoca imbere ya jury aho mu Kinama kuri Nueva Vista. Abantu bazoba ari benshi, vibe. Guys, karibu mwese, nta numwe azorihishwa na 10. Iyandikishe kwa gusa. Wewe rero utariyandikisha urashobora no kwiyandikisha online kuri WhatsApp. Andikira ino nimero 64108666 ubabwira ati jewe ndashaka kwiyandikisha muri Ndimo Stars, numva mfise impano. Niwisuzugure, ubuzima bwawe bwohinduka. Aha, karibu rero tujane muri formation idasanzwe, ikiganiro kidasanzwe ca Ndimo Stars. Ikiganiro ca mbere aho bariko barigisha uko bakwiye kwitwara muri ano mahiganwa. Ndimo Stars, your voice change your life. Ndimo Stars. Voilà, rero turi ngaha kugira ngo iyi mpano y'abartiste nuvuga ko bataramenyekana bashobora gushika kure. Rero iyi jiri igiye kubaho, ifo yuko igira amauti azoyifasha kugira ngo ishobore gukora neza professionnellement. Yego. Ndimo Stars, your voice change your life. Ndimo Stars. Mu bintu vya mbere tugiye kuraba, tugiye guforma abajire bazoba bari capable yo kwevaliwa impano z'abartiste d'une manière objective, très professionnelle, bakoresheje ubukerebutsi n'ubwira. Ikigira kabiri, mu vyo umujire ategezwa kugira nukumenya ikimuzanye, kuko ari abantu baza kuba abajije ngo nibamenye ikibazanye n'igiki. Mwe mwibaza kuri mwebwe
role y'umujire umuntu aje kwevaliwa impano z'abartiste role yiwe ni iyahe? Dimo Star Search. Your voice change your life. Dimo Star Search. Hariho amakompetisiyo nagiyemo ugasanga umuntu yaje muri iyo komisiyo ya jiri mugabo ntamenye ikintu cyamuzanye, ugasanga umwanya wose yamariko arabaza yitaba amatelefone asoma ama message uyu ntaba yatahuye ikintu cyamuzanye. Ofite hari abantu bazana n'ama speculation, ofite bariko asoma ama message kuri telefone bamubaza ati ni gute ubona amanota ariko agenda neza, ubona turiko umu artiste wanje ariko evolue kuba amaze gushika. Rero ikintu cyambe tuza kumenya ton rôle, objectif yakuzanye hajya ni yahe. Cyo nico kintu cyambere utegeza kumenya. Donc comprendre la mission d'un jury. Quelle est la mission d'un jury? Icyo ni kintu cyambere utegeza kumenya. Hamikihira kabiri utegerezwa kwa adopter une posture professionnelle. Une posture professionnelle c'est quoi? Ukamenya ijya grille ufise ingene uyikorerako, ko umujire aba afise grille akorerako, mu gihe atayitahuye birashobora kumugora, kuko hariho amanota uguma wandika barakubwira c'est sur tel, kuko grille nibaza ko tuzoronka umwanya wo gukora grille imeze neza kenshi benshi bamu bakoresheje. Dimo Star Search. Your voice change your life. Dimo Star Search. Tuvuye kuri iyo role di jire tukaja mu bindi, ni ukuvuga umujiriste ategerezwa kubahiriza umukandida aba yipresence hajya, umukandida aba yipresence utegerezwa kumwubahiriza, uko ari igihe haza umukandida wo kamurahaba ukavuga uti uyu vraiment ukamuraba gusa ingene ateye, ukacuvuga uti aya manota namukwiye, ugaca usanga utanguye kumujija ukundi par rapport y'ivyo ariko araguha, y'imano ariko aratanga. Turaza kuronka n'akanya ko kuvuga kubijanye n'abandi bakorana niyo groupe y'abajire, turaza kubivuga kuko n'abantu bakomeye cyane, kuko avant yuko abajiriste bakora hariyo komisiyo ibijejwe gutegura ivyo abajire baza gukorerako, ari ivyo vy'amagri, ari ivyo vy'amanota ingene bitezwa kugenda. S'abajire babipanga n'abandi babipanga, abajire baherezwa ivyo bakorerako. Donc wewe rero nk'umucoordinateur canke uwo bakorana na coordinateur ategerezwa kumenya ingene bapanga ibintu, ategerezwa kumenya jiri iri composé comment, kuko jiri ebifise uyitwara, hari utwara jiri, hariho n'uwundi ajejwe gufata PV, kuko mugiye guteranya amanota hari uza gufata amanota y'amanota bayavuyemo kugira ngo baze kubivuga hajya imbere. Donc abo bose nuvuga ko nama sous-commission ari muri ico gikorwa. Donc tout le groupe qui est composé par y'abantu bakordona ico gikorwa, hakaba hariho muri bajya bajirisa, hakaba hariho le président, il y a le vice-président, il y a le secrétaire. Aho baraja hamwe barakorana kugira ngo bashobore gushika kwihangira. Dimo Star Search. Your voice change your life.
Ndimo Star Search. mbe umujuriste ajija umu artiste kubiki no kubiki uri umu artiste ubaye nk'umujuriste ujija umu artiste par rapport à quoi en fonction de quoi ubwa mbere ntangura kumva ijwi ryiwe yuko rifise ingufu yuko riri bien travaillé bwa kabiri nkumviriza yuko ari muri note yuko atari all note nkumviriza nkamuraba ingene ariko donc ivyo ariko aririmba ingene ari biviva mu maso bashobora kuririmba indirimbo y'umubabaro ugasanga uri kuririmba uryohewe ivyo bajya uri kurabiha ntibavyakira bivanye na message uba uri kuratanga yego ivyo hanini nivyo nibaza yuko umuntu yorabirako yego naho ndafise icyo wongereza kuvuga ngo ujije umu artiste kuko hajya indirimbo iriko iravuga hariho bamwe bumva ibi hariho n'abandi bumva biriya nka jewe indirimbo iriko iravuga numviriza utuntu twinshi mu ndirimbo urabona umuntu akora ibintu vy'amareresi ama image ariko araraba produit audiovisuel abonamo ibintu byinshi par rapport y'uwundi muntu asanzwe gusa ariko arirabe donc nka wewe nk'umujuriste agiye kujija umu artiste musicien ni giki uraba umujija en fonction de quoi et quoi et quoi nanje nongeye kuvyo mugenzi wanje yavuze je nibaza yuko ikindi kintu gikomeye umuntu agiye kuraba ni rekanye na travail gije kugira yavuze banibaza yuko na appearance yarafise cisigura umuntu yaje yambaye gute aboneka gute ariko kandi confidence of course bega yiyemera ku rugero rungana gute je nibaza ko ivyo ni bimwe mu bikomeye umu artiste akwiye kuba afise cyangwa ivyo bajire twari tugiye guhagarara ko cyane yo tuturarondera umu star azokurikira abandi yes nibaza ko abari muri coordination bari ko barumviriza parmi les points ama point y'aba juriste bafatira kugira ngo bashobore kujija un bon artiste atezwa kugira angana gute ama qualité ameze gute kugira ngo bashobore kuba umu artiste mwiza ego nk'umuntu ucankarira cyane muri communication kwa peut-être ariyo ndiko ndakorera aho tuvuga gatora ego none ntibishobora gushika bagashobora gukotera nko ku kuntu yishura kubera ko hari igihe umuntu umengo barababaza hariho nk'umuntu usanga ariko yishura ibintu bidahuye n'ivyo ariko arabazwa bidahuye n'ivyo we yakoze ni kugura confidence kugura confidence yeah, en fait un vrai artiste nishoka ikibazo cy'iwawe un vrai artiste hariho ama qualité ateza kuba afise nuko gusa ngaho iwacu hari ibibazo byinshi bitandukanye abantu nibajya muri formation cyari indirimbo nyinshi n'amanumva ugasanga instrumental imeze neza ukumva umu artiste ariko araririmba mugabo les techniques de chant ugasanga wapi mugabo abantu bakunze indirimbo barayikunda tout simplement ariko umuntu ashaka kumukundira ikijwi ciwe ngo yafise ikijwi kiri bizarre bagakunda uko akujya kwa bajarule si umuririmbyi watari mugabo ariko araririmba bakijya kijwi ciwe abantu bagikundira kujya mwawe muraririmba amademito niba ashaka kagenda ukuntu yishaki mugabo abantu bagakunda rya jwi giyiwe hari ibintu wewe umu artiste utegerezwa kuba ufise kandi birigwa aravyiga nuko gusa ngaho iwacu iyo domaine mu bantu baririmba navuga tuvuga ngo profane abarimba muri profane batari muri gospel kenshi abari muri gospel bariyorganiza bakigisha abantu babo mugabo abari muri profane nitwiga tuguma hahandi nyene tugumana ya madefo yo nyene ugasanga ntidushitse kure mugabo numvirije indirimbo z'abandi
mu bindi bihugu nituje na kure nyene hafi mu Rwanda canke muri Nigeria en tout cas baramaze kugera kure donc il faut yuko abartiste bo ngaho iwacu nabo nyene bagerageza kwiga chant. Dimo Star Search. Your voice change your life. Dimo Star Search.